Salem Bazoum, umuhungu wa Mohamed Bazoum wahoze ari perezida wa Nigeria, yarekuwe by'agateganyo nyuma yo gufatirwa hamwe n'ababyeyi be ubwo ise yaramaze guhirikwa ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu. Ababyeyi be baracyafunze. Mbere y'amatora azabera mu birwa bya Komore kuri iki cyumweru, Muhammadu Ahmada utavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ko perezida Azali Assoumani ucyuye igihe yarakwiye kuruhuka. Assoumani aherutse kuburira abateganya kwigaragambya mbere y'amatora. Urukiko rushinzwe iremezo ry'itegeko nshinga muri Kongo ejo kuwa kabiri rwemeje ko perezida Felix Tshisekedi ariwe watsinze amatora aheruka kuba atsindira ku majwi 73. Urukiko rwateye utwatsi abasabye ko amatora asubirwamo. Ubuyobozi bwo muri Nigeria bwaraye bufatiriye toni 2.5 z'amahembe y'inzovu afite agaciro ka miliyoni 11 z'amadolari y'Amerika. Muri Senegal habaye ibirori bibanziriza irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu, aho perezida Macky Sall yijeje ibihembo bishimishije ikipe y'igihugu niramuka igumanye igikombe yatwaye ubushize.